Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikigo kijejwe iterambere mu Burundi ADB kivuga ko ibisata vyose vy'iterambere bikeneye abanyamitahe mvamakungu kuko vyasubiye inyuma cane. Mu Burundi twasanze ibisata nka vyose bikeneye abanyamitahe. Mu Gifaransa tuvuga ko igihugu kiri vierge gikeneye rero abanyamitahe na cane cyane duhereye by'uburimye n'ubworozi, amabuye y'agaciro, lemine, umuyaga nkuba. Uyo n'umukuru w'ikigo kijejwe iterambere mu Burundi Didas Ngendakumana. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zivuga ko leta ya Tanzania iriko irahonyanga agateka kabo. Umuyobozi atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda Kizza Besigye yaraye arekuwe. Sentare ibanje kwakira amafaranga y'ingwate. Yaramaze indwi zishika zibiri ari mu Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abagabo babagwanyi baraye bishe abantu 12 mu gisagara c'ubuseruko bw'ico gihugu. Reka bunaho tuje ku makuru avugwa hirya no hino ku isi kuri uno musi wa kabiri tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2022. Igihugu c'u Burundi catowe mu kibanza c'icegera c'umukuru w'inama rusange y'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Ivyo bisigura ku Burundi nk'igihugu nivyo igihugu cifuza kurangura mu gihe kizomara muri ico kibanza. Tuzobibashikiriza ni tumara kuvugana n'indongozi z'igihugu c'u Burundi muri ONU. Ariko twaravye kuvyo bamaze gushikiriza ku rubuga rwa Twitter. Ambassadeur Zephirin Maniratanga yanditse avuga ati inyuma y'imyaka 25 Uburundi buhejeje gutogwa mu kibanza ca vice president w'ikiringo kigira 77 c'ibikorwa vy'inama nkuru y'ishiramwe mpuzamakungu. Ivyo bikaba bikeshwa imboneza y'u Burundi nyine icubahiro General Neva kuvuga Perezida Ndayishimiye n'ingingo yafashe yo gufata inzira yo kumenyekanisha imigambi itomoye ya politike u Burundi bubandanya kurangura aho kwama buriko burisigura igihe cose bwambitswe ibara muri politike. Ati ndashimiye ibihugu vyose n'abategetsi babiserukira hamwe n'ubumwe bwa Afrika bashigikiye u Burundi mu twigoro twaco two kuronka ico kibanza. Andi naho muri Uganda umuyobozi atavuga rumwe na leta Kizza Besigye yaraye arekuwe. Sentare ibanje kwakira amafaranga y'ingwate. Yaramaze indwi zibiri ari mu munyororo. Ni inkuru dushikirizwa n'umugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Besigye yashinjwe ku itariki 25 y'ukwezi gushize kwa gatanu kuba yarashishikarije urugomo nyuma yo gutabwa muri yombi umunsi umwe mbere yaho mu murwa mukuru Kampala. Icyo gihe yarimo kwegeranya abambari be mu myigaragambyo yo kwamagana izamuka ry'ibiciro. Nyuma yo gushinjwa yemerewe kuba yarekurwa atanze ingwate ingana n'amashiringi miliyoni 30, ni ukuvuga amadolari y'Amerika 8,000 kashi. Ibi umwunganira yarabyamaganye avuga ko ari agahomamunwa. Besigye yanze kuyatanga ahitamo gufungwa. Abamwunganira bajuririye urukiko rukuru kugira ngo ayo mafaranga agabanywe. Ejo kuwa mbere nibwo umucamanza yagabanyije agera ku mashiringi miliyoni 3. Besigye arayishyura. Nyuma y'amasaha umucamanza amaze gufata icyemezo, Ronald Muhinda wunganira Besigye mu mategeko yanditse kuri Twitter avuga ko yarekuwe. Abaturage ba Uganda bakomeje kugaragaza uburakari bwaturutse ku izamuka ry'ibiciro by'ibintu bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Ibyo birimo ibya lisansi, amavuta yo gutekesha, isabune, ingano n'ibindi. Besigye amaze igihe arangaje imbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi basaba kugabanya imisoro cyangwa izindi nzitizi kugira ngo horoshywe ingaruka z'izamuka ry'ibiciro ku baguzi. Ariko Perezida Yoweri Museveni yarabyanze, yamaganira izamuka ry'ibiciro ku ntambara yo muri Ukraine n'icyorezo cya COVID-19.
urakoze cyane Eugene Mukankusi. Handi naho amashami ya ONU araburira ku bijanye n'inzara muri Somalia n'impfu zigeramiye abana mu ihembe rya Afurika, nimba amafaranga yasabwe akenewe vyihutirwa ataraboneka. Inkuru dukesha mugenzi wacu Eugene Mukankusi. Mu karere k'ihembe rya Afurika imyaka ibaye 4 yikurikiranyije imvura itagwa. Ni ibihe bitigeze bibaho mu myaka byibura 40 ishize. Igihe amapfa yakomeza, porogaramu ya ONU yita ku biribwa PAM iburira ko abantu bagera muri miliyoni 20 bazagira ibibazo by'inzara mbere y'impera z'uyu mwaka. Ikigega cya ONU cyita ku bana UNICEF gitangaza ko abana barenga 1,700,000 mu mpande zose za Ethiopia, Kenya na Somalia bakeneye byihutirwa kwitabwaho, ahanini kubera indwara zituruka ku mirire mibi y'ubwoko bwica kurusha ubundi. Khania Dagash Kamara ni umuyobozi wungirije wa UNICEF mu karere k'uburasirazuba n'amajyepfo ya Afurika. Avugira mu murwa mukuru wa Kenya Nairobi, yavuze ko ikibazo gikaze by'umwihariko mu bana bo muri Somalia bakeneye kuvurwa byihutirwa. Uyu muyobozi avuga ko abana babarirwa mu 368 muri Somalia bakeneye kuvurwa indwara zituruka ku mirire mibi byihutirwa. Uyu muyobozi avuga kandi ko amapfa yishe imyaka mu mirima, amatungo kandi yakamije imigezi n'amasoko. PAM ivuga ko ibihugu byateye imbere bigize itsinda rya 7 G7 bifite mu biganza ububasha n'ubushobozi bwo gukumira amakuba atakagombye kuba. Amashami ya ONU aratakambira ibyo bihugu bizakora inama mu mpera z'uku kwezi. Amakuru arabandanya. Tuje muri Kongo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abagabo b'abagwanyi baraye bishe abantu 12 mu gisagara kiri mu buseruko bw'ico gihugu hafi y'inkombe z'ikiyaga ca Albert. Inkuru n'ubundi dushikirizwa na Eugenie Mukankusi. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu karere wabitangaje uyu munsi kuwa kabiri. Uyu muryango hamwe n'umuvugizi w'igisirikari bamaganiye icyo gitero kuri Codeco, umwe mu mitwe y'abarwanyi bakorera mu burasirazuba bwa Kongo ahogokojwe n'ubushyamirane. Abenshi mu barwanyi ba Codeco bakomoka mu bahinzi b'abarendu bamaze igihe kirekire bashyamirana n'aborozi b'abahema. Codeco ntiyabashije kuboneka ngo igire ikitangariza ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters. Jules Ngongo, umuvugizi w'ingabo mu ntara ya Ituri, utavuze umubare w'abapfuye, yagize ati: twamenyeshejwe ko abarwanyi ba Codeco bongeye kwica abantu muri sheferi ya Bahema Nord. Ingabo zacu zagiye guhashya umwanzi. Imibare yatangajwe ku ikubitiro ivuga ko abantu 12 bapfuye na 2 bakomeretse. Byatangajwe na Dieudonné Losa, perezida w'umuryango wa Société Civile mu ntara ya Ituri. Uyu muryango ukurikiranira hafi ubwicanyi buhabera. Mu gitero gikomeye kugeza ubu muri uyu mwaka, Codeco yishe abantu bagera muri 60 mu nkambi y'abateshejwe ibyabo mu kwezi kwa kabiri. Guverinoma ya Kongo yashyizeho ubuyobozi bwa gisirikare mu ntara ya Ituri no muri Kivu ya ruguru bituranye igihe kirenga umwaka hageragezwa guhosha urugomo. Nyamara ibitero byariyongereye kuva icyo gihe. Handi naho umuyobozi mu kigo gishinzwe ibiza muri Nigeria uyu munsi kuwa kabiri yavuze ko igitero cyakozwe ku isengero y'abakatolika yitiriwe Mutagatifu Francisco iherereye mu gisagara ca Owo cyahitanye abantu 22 kandi ko cyakomerekeje abandi 50. Eugene Mukankusi atubwira ibindi. Abantu batamenyekanye bagabye igitero ku bakristo bakoresheje imbunda n'ibisasu biturika mu gihe cya misa yo ku cyumweru. Abategetsi bari batarashyira ahagaragara umubare w'abapfuye. Ibitangazamakuru byari byavuze ko abantu barenga 50 bishwe. Birasanzwe ko abantu batanga imibare itandukanye nyuma y'amakuba muri Nigeria. Abategetsi ntibari batanga amakuru na make ku mwirondoro w'abagabye igitero cyangwa ku cyabibateye. Bavuga ko bamwe mu bateye mu kiliziya bari bivanze n'abakristo mu gihe abandi barasaga mu kiliziya bari mu bindi bice. Imbere mu kiliziya haboneka amaraso yumiye hasi no ku nkuta, intebe zasataguritse, ibirahuri byamenetse n'ibindi bintu byashwanyaguritse, ndetse n'ibyo abantu ubwabo bari bafite byahasigaye bihamya urugomo rw'icyo gitero. Abarusimbutse barimo kuvurirwa ku bitaro, ibikomere by'amasasu n'ibindi nk'uko byavuzwe n'abaganga. Umujyi wa Owo uherereye muri leta ya Ondo mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Nigeria. Ni igice cy'igihugu ubusanzwe kidakunze kubamo urugomo rushingiye ku madini. Besigye yashinjwe ku itariki 25 y'ukwezi Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mushobora no gukurikiranira ayandi makuru kuri Facebook yacu no ku kibanza ca internet. Turi kuri www.radio yacu voa.com. Mu kanya turaja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika.
amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afurika tuyahere mu Rwanda. Komisiyo idasanzwe ya Sena ishinzwe kuraba ibibazo binyuranye biri mu mihana leta yimuriyemwo abanyagihugu yafashe ingingo yo gusaba inteko rusange ya Sena gutumako uwahagarariye leta gusigura ivyo bibazo. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Assumpta Kabuyi i Kigali mu Rwanda. Uyu muyobozi yatawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa gatanu ashinjwe kwakira amafaranga y'abantu batandukanye abizeza kubahesha viza zijya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi akaba atarubahirije ayo masezerano nk'uko ababimurega babivuga. Bwana Nibishaka usaba kurekurwa by'agateganyo yaburanye yemera ibyaha ndetse avuga ko yiteguye kwishyura abo yahemukiye. Mu itangazo ry'iki cyemezo kuri uyu wa kabiri, yaba uregwa ndetse n'umwunganizi we mu mategeko nta n'umwe wagaragaye mu rukiko, n'uhagarariye ubushinjacyaha ntiyabonetse mu rukiko. Hari abantu bake bari bakurikiranye isomwa ry'urubanza bafite amatsiko yo kumenya uko birangiye, byakekwaga ko bari mu mubare w'abamurega. Asoma icyemezo cy'urukiko, umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yavuze ko hari impamvu zikomeye zituma Bwana Nibishaka akomeza gufungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza. Umucamanza yagaragaje ko hari impamvu zikomeye zimwemeza ko ibyaha byakozwe kandi n'uregwa nawe akaba yarabyemeye. Umucamanza yatangaje ko afite ubuhamya bw'abantu 6 bemeza ko bahaye Nibishaka igiteranyo cy'amadolari agera ku 20,000, ni ukuvuga arenga gato miliyoni 20 mu mafaranga y'u Rwanda. Umucamanza yavuze ko kandi Nibishaka yahimbye inyandiko zerekana ko abo bantu bagombaga kujya muri Amerika mu mahugurwa kandi ko bari abakozi ba Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu. Umucamanza yumvikanishije ko Nibishaka yanahimbye kandi imeri zitandukanye yakoreshaga yereka abo bantu ko ibyo akora bikwiye kwizerwa. Umucamanza yumvikanishije ko Nibishaka yemeye ubwe ibyo aregwa ndetse asaba imbabazi. Wari uyoboye iburanisha yumvikanishije ko Nibishaka yarezwe n'abamuhaye amafaranga nyuma y'aho bigaragariye ko ibyo yabijeje bitakunze. Umucamanza avuga ku cyaha cya kabiri Nibishaka akurikiranyweho yavuze ko yahimbye inyandiko imwemerera gusohoka mu gihugu ahunze, aza gufatirwa mu gihugu cya Kenya aho yari yagendeye ku rupapuro rw'uruhimbano, kandi muri rusange abategetsi bo mu Rwanda mu rwego nk'urwe basohoka mu gihugu babiherewe uburenganzira. Nta bisobanuro byatanzwe by'abamuvanye muri Kenya ndetse n'igihe yahaviriye, usibye ko umucamanza yavuze ko amaze gufatwa yahise atabwa muri yombi mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatanu. Perezida w'iburanisha akavuga ko ibi ari ibimenyetso bikomeye bigaragaza ko uregwa yakoze ibyaha bishobora guhabwa igifungo cy'imyaka 2 muri gereza mu gihe ibi byaha bizaba byamuhamye. Umucamanza yashimangiye icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwasabaga ko yakomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje. Ubushinjacyaha bwagaragaza ko aramutse afunguwe ashobora gushyira igitutu ku batangabuhamya cyangwa se akaba yatoroka ubutabera kuko n'ubundi yafashwe yamaze gusohoka igihugu. Nibishaka Emmanuel wari ufungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera ubu yahise ajyanwa muri gereza ya Nyarugenge Mageragere. Uyu yongereye ku rutonde rw'abandi bayobozi cyangwa ibyamamare bagiye bafatwa bagafungwa muri iyi minsi mu bihe bitandukanye. Barimo wahoze ari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Bwana Bamporiki Edouard, ariko we akurikiranwa adafunze. Nibishaka yahawe inshingano zo kuba umuyobozi wungirije wa RGB kuva mu kwezi kwa 7 umwaka wa 2019. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyo nkuru bamenyesha yuko intango yayo yari yerekeye sentare y'intango y'Ikicukiro yategetse yuko umuyobozi w'injurire yoguma muri gereza iminsi 30 mu gihe iperereza ribandanya. Aho ndi naho abagendezacaha mu Rwanda bagiye gutangura kwakira ababitura bafise ubumuga bwo muradutunga akabazo mu buhinga bw'ivyuma. Muradutunga. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igira hirya ariko madamu winyegera ariko
abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe. Ngo jewe ndi uw'ibihugu. Yego rata. Uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mani. Shofe, wewe ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yapapapapapa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. nk'uko twaba turabivuga abagendezacaha bo mu Rwanda bagiye gutangura kwakira ababitura bafise ubumuga bwo kutumva no kutavuga badafise ubavugira hagati y'impande zompi. Ni nyuma y'amezi 3 bahabwa inyigisho zo kumenya ibishikirizwa n'abagendana ubwo bumuga. Ni inyigisho bahawe hisunzwe imfashanyo ya ambasade y'Amerika mu Rwanda. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagiriubusa i Kigali mu Rwanda. Intego za kwisonga urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rusobanura nk'imwe mu mpamvu zatumye ruhitamo guhugura abagenzacyaha ku mvugo z'amarenga ni ugutanga ubutabera buboneye ku bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Uru rwego rurasobanura ko mu bihe bitandukanye rwakunze guhura n'imbogamizi mu kwakira abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Mu gihe abafite ubwo bumuga bukomatanije bagannye uru rwego ruvuga ko byasabaga kwitabaza abasemuzi bumvikanisha impande zombi. Ingaruka zashoboraga kuvukamo nuko rimwe na rimwe ubutabera budatangirwa ku gihe. Kuri iyi nshuro urwego RIB rurasobanura ko nyuma yo guhugura abagenzacyaha mu Rwanda ku mvugo z'amarenga bizaba umwanya mwiza wo kubuganya ubugenzacyaha atumva atanavuga. Abakozi b'urwego bazajya bumvikana nawe badasabye umusemuzi. Madamu Viviane Umulisa Kabagema na Bwana Leontier Niyonsenga ni abagenzacyaha bamaze amezi 3 biga ibijyanye n'imvugo z'amarenga zikoreshwa n'abatumva batanavuga. Muri abo bantu bose rero iyo yazaga afite ubumuga bwo kutumva no kutavuga wasangaga duhura n'imbogamizi zikomeye. Akenshi wasangaga bidusaba ko tubanza gushaka umuntu uri budufashe gusemura urwo rurimi, ugasanga wenda bifashe n'umwanya wo kugira ngo umuntu tube twamwakira cyagiye turi guhamagara abo bantu. Ariko nyuma y'aya mahugurwa ni byiza cyane n'ibintu natwe byadushimishije kuba twarize uru rurimi rw'amarenga. Dufite ubumenyi noneho bwo kuzajya tuvugana nabo. Abatugana bafite ubumuga bwo kutavuga no kutumva bazajya bahita bahabwa iyo serivisi byihuse bidasabye kubanza guhamagara umusemuzi. Indi mpamvu urwego rw'ubugenzacyaha rusobanura mu zaruteye guha ubumenyi abagenzacyaha ku mikoreshereze y'indimi z'amarenga igamije kuzigama umutungo wa leta wagendaga mu bikorwa byo gusemurira abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Uru rwego ntirusobanura ingano y'ingengo y'imari yagendaga muri ibyo bikorwa. Gusa RIB ntibura gushimangira ko niyo yaba amafaranga make bakoreshaga agomba gufasha mu bindi bikorwa bireba rubanda. Madamu Dativa Mukeshimana uhagarariye ishyirahamwe ry'abagore bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga mu Rwanda n'abarashima kuba mu rwego habonetse abumva imvugo z'amarenga. Mu ijwi ry'umusemuzi Mukeshimana avuga ko byajyaga bibagora cyane kugana urwego rw'ubugenzacyaha kandi abakozi barwo batumva imvugo z'amarenga. Aravuga ko magingo aya bizarushaho kumworohera n'abahagarariye. Bwana Thierry Murangira umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB asaba ko abafashe ubumenyi mu mvugo z'amarenga bagerageza no kubukwiza muri bagenzi babo. Komeza ubunyamwuga bwabo nk'uko aya marenga bayigishijwe bakagumya kujya bayakoresha, ni nk'uko upracticing ururimi rwose kugira ngo bayametirize, ndetse bayigishe na bagenzi babo aho bari bakora kuri station ku buryo ubwo bumenyi babonye bugera kuri benshi. Ubuyobozi bwa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda bwateye inkunga iki gikorwa bushima umusaruro wacyo. Buvuga ko abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga batagomba guhezwa mu muryango. Uyu ni Bwana Jamie Dragon, umuyobozi wungirije uhagarariye umuvugizi wa ambasade ya Amerika mu Rwanda. Aragira ati ni iby'ingenzi cyane ku muryango w'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ko batahezwa mu muryango. Rero twizeye ko aya mahugurwa azateza imbere ubwo kutabaheza ndetse hakanabaho ukwisanzura naho hagati y'abagenzacyaha n'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ari nabo bahura n'ikibazo cy'ururimi.
ati ubu ni ubwa mbere dutera inkunga ibi bikorwa ariko birashimishije kubona bamwenyura ubundi bagakoresha indimi z'amarenga. Rero ndishimye cyane kubona umusaruro w'iyi gahunda. Kuri iyi nshuro abagenzacyaha bafite ubumenyi bwo kumva ababagana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga baragera kuri 30 mu gihugu hose. Ni umubare uhita wumvikanisha ko bakiri yanga. Bwana Thierry Murangira uvugira urwego RIB yadutangarije ko gutanga ubu bumenyi bizakomereza mu byiciro ku buryo abagenzacyaha bose bizarangira bafite ubumenyi bwo gufasha ababagana batumva batanavuga. Hogira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Urakoze Eric. Ahandi naho ikigo kijejwe iterambere mu Burundi ADB kivuga ko ibisata byose bikeneye abanyamitahe mvamakungu kuko vyasubiye inyuma cane. Ni inkuru y'imenyesha makuru b'ijwi ry'Amerika Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda. Ivyo vyavugiwe mu nama yari yahurije hamwe abarongoye ikigo kijejwe iterambere mu Burundi Agence de Développement au Burundi hamwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu yakoraniye i Bujumbura kuri uyu wa kabiri. Vyari mu ntumbero yo gukorera hamwe mu guhimiriza abanyamitahe mvamakungu ngo basubire kuzana imitahe yabo mu gihugu c'u Burundi. Didas Ngendakumana arongoye ikigo kijejwe iterambere mu Burundi avuga ko ibisata nka byose basanga bikeneye abanyamitahe mvamakungu kugira ngo bisubire vyisununure mu butunzi. Mu majambo make no kuvuga ngo mu Burundi twasanze ibisata nka vyose bikeneye abanyamitahe. Mu rurimi rw'igifaransa tuvuga ko igihugu kiri vierge gikeneye rero abanyamitahe na cyane cyane duhereye by'uburimye n'ubworozi, amabuye y'agaciro, remine, umuyaga nkuba. Mu bitegekanywa gushorwamwo imitahe n'abavuye mu bindi bihugu mu Burundi harimo kandi n'igisata kijejwe gutanga umuyaga nkuba. Didas Ngendakumana abandanya avuga ko ari amahigwe kuri abo bagwizatunga, akemeza kandi ko n'ikibazo c'amafaranga mvamakungu kimaze imisi cugaje Burundi kizoca kiva mu nzira. Rero bamaze kuduza imitahe yabo ngaha mu Burundi bakagurigurisha ibyo bahinguye n'amaserivisi yabo ngaha mu Burundi, icyo kibazo ubwa mbere cyayo mafaranga mvamakungu y'agaciro gica kiva mu nzira. Hanyuma ibyo nabyo by'ubukene bw'umuyaga nkuba mbere jewe no vyita ko ari amahirwe kuri abanyamitahe kugira ngo babandanye bazana imitahe yabo muri icyo gisata cyo kugwiza uwo muyaga nkuba dusanzwe dukeneye kandi amaproje ariho. Ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu nabwo butangaza ko burajwe ishinga nuko Burundi busubira kwakira abo banyamitahe kugira ngo beshikwe ko Ambasaderi Hermenegilde Niyonzima umuhanuzi muri ubwo bushikiranganje avuga ko hakenewe ubufatanye n'abarundi bose cane cane ababa hanze y'igihugu. Ni uburongozi bw'igihugu burajwe ishinga n'iterambere ry'igihugu, birajwe ishinga no kubona abafise imitahe ikomeye kugira ngo bashobore kuyizana mu gihugu cyacu. Murumva rero yuko iyi atelier twayishimye cyane kuko turonse abaparteneri mu gihugu tugiye gukorana ndetse tukaronka n'izindi nguvu. Ikigo kijejwe iterambere mu Burundi gisanga gukorana n'ubushikiranganje bw'imigenderanire muri ico gikorwa hari umusaruro bizotanga. Nico gituma twafashe ingingo ko twiyumvirira hamwe icokogwa kugira ngo ivyo vyiza biri mu Burundi dufashanyije n'abari mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'andi makuru mbere n'izindi nzego zabiza leta cyangwa izigenga, twese hamwe dufashanye dusangira ico kivi cyo kubivuga kugira ngo abanyamitahe basanzwe baza ngaha muri batari benshi cyane, hanyuma dushike ku iterambere rirama twifuza mu Burundi. Mu ngingo zafatiwe muri iyo nama harimo gushiraho abaserukizi mu by'ubutunzi mu bindi bihugu, gukomeza igisata ca ba mukerarugendo, korohereza abanyamitahe mu makori yari asanzwe atangwa n'ibindi vyotuma iterambere ryifuzwa rishikwa ko vuba. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2021 mu Burundi hashizweho itegeko rishasha ryorohereza abagwizatunga kuzana ibitahe muri iki gihugu. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 niho Burundi bwatanguye gukena cane abanyamitahe mvamakungu bitewe n'umutekano muke waharangwa watewe n'amatora y'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Kuri ubu Uburundi bukaba buriko burakora ibishoboka byose birimo guhinyanyura amategeko azotuma abanyamitahe bakingirwa umutekano mu gihugu n'ibindi nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ibindi bihugu. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
radiyo ijwi ry'amerika nk'uko muvyumvise ni kakaririmbo katwibutsa ikiganiro murisanga y'ejo. Tukaba turiko turayibategurira mugenzi wacu Frederic Nkundikije niwe azoyibashikiriza. Turi kumwe ku murongo wa telefone aba aratubwira ivyo ariko aradutegurira ku munsi w'ejo. Frederic Nkundikije, utubwira ivyo abanyonyi b'ijwi ry'Amerika bo kwitegurira ku munsi w'ejo. Urakoze Oriane. Ejo ku munsi wa gatatu tuzavuga ku ngwara icaduka c'ingwara giherutse kwibonekeza mu bihugu bitandukanye na muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimwo iyo ngwara n'ingwara bita ibihara vy'inguge monkeypox mu Congereza. Ejo rero twabatumiriye umuhinga muganga yanonosoye ivyerekeye ingwara zandukira kugira ngo dufashe kumenya icyo iyo ngwara iva ko kubifata kandi ukuntu bariko barayirinda mu bitaro bitandukanye vyo mu Burundi eka n'ahandi hose ku isi. Urakoze cyane Frederic Nkundikije, ni ingwara ikomeye cyane kandi turizeye ko abanywanyi b'ijwi ry'Amerika bazoshobora kubaza ibibazo byinshi umuhinga. Murakoze cyane. Ahandi ego dukubitire rero muri Tanzania, aho zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zisanga leta ya Tanzania iriko irahonyanga agateka kazina muntu. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika James Joven. Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ca Tanzania Bwana Sudi Makibasi kuri uyu wa mbere yabariye impunzi z'abarundi mu nkambi ya Nyarugusu ko leta ya Tanzania itanze kiringo c'umwaka umwe kugira zitahe ku bushake nyuma yaho zotahukanwa zose hakurikijwe amategeko ya leta ya Tanzania. Bwana Makibasi yadahengesheje yavuze ko n'imfashanyo zimwe zimwe zigenewe impunzi harimwo ibiribwa ziriko ziragabanywa ku rugero runini mu ntumbero yo kuburabuza impunzi kugira zitahe vyanse bikunze, naho impunzi ku bwazo zisanga ico zahunze kitarakemuka. Kazi kubwa nilionayo ni moja, ikitafanya mkuru pisa ni kimwe, kuwahamasisha kurejea kusudi msifikiwe na siku mbaya na ngumu ya kuondoka kwa lazima, kubahimiriza mutahe kugira ngo nimuze muhure n'ibihe bibi byo gutaha ku nguvu. Kwa sasa hakuna anayekubali mwishi kambini, kuko kugera umunsi nta n'umwe yemera ko muba mw'ikambi, na ndio maana huduma zimeendelea kupungua ikiwemo chakula. Niyo mpamvu imfashanyo zimwe zibandanya zitabanuka harimo n'ifungurwa. Jiandikisheni muondoke kwa utaratibu, nimwiyandikishe muunguke ku rutonde. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zisanga umugambi wa leta ya Tanzania uhimiriza impunzi zose gutaha vyanse bikunze ari guhonyanga agateka kazina muntu. Ni mu gihe buri umwe yahunze ukwiwe. Jewe ndiko ndaraba ku bandi wanje ndavuga neza ndemeza neza ko ico nahunze kitaragirante kitarava mu nzira. Icambere nk'ubu je nahunze mvuye Mutabira, maze kuva Mutabira baduhungura ku nguvu badutwara mu gihugu cy'u Burundi ngo amahoro yabonetse. Nta n'imyaka ingahe yaheze abonge baduha umuriro, twahunze turiko turico turamererwa nabi gose. Ariko nk'ubu je mushaka kumbwira yuko umuryango wanje bazongarukanira ko bavuga ko ivyo twahunze vyavuye mu nzira igihugu kirimo amahoro. Ubwa mbere ntibatubwira uko nyene. Jewe rero gusura mu gihugu cy'u Burundi ni ikintu ntipfuza na gato kandi ntashaka. Mbega nk'ubu ko rigize gatatu jewe mpunga, mushaka kumbwira ko hari andi mahoro yaje asumba ayo mwatubwira mbere? Ntikibaho rero. Je nuko numva umunsi ku munsi numva hari abapfuye, abanyanganijwe batazi iyo bagiye. Jewe narahunze umutekano muke no guhohoterwa k'umuryango kuko baguma banyiruka kuko nanse kugenda mu migambwe yabo. Intumwa ya ambasade y'u Burundi mu ntara ya Kigoma Bwana Yeremia Bukenyeza we yabariye impunzi zo mu nkambi ya Nyarugusu ko atantambamyi n'imwe isigaye yobuza impunzi gutaha kubera amahoro yamaze kugaruka mu gihugu cy'u Burundi. Nta majambo ya diplomasi nkoresha, ndiko mbwira mwebwe bene wacu kugira ngo muve muri izi ngorane murimwo na jewe naciyemwo. Jewe ndiko ndavuga ndarabaye mu ikambi y'umuyobozi. Mwumve rero yuko ivyo ndababwira biva ku mutima. Mu Burundi hari amahoro, ni mutahe muje mu ngo zanyu mukorere ingo zanyu, ni mutahe ubwo gwaruka uje mu mashuri, ni mutahe namwebwe muje mu makoperative. Umugambi wo gutahukana impunzi ku bushake bwazo watanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017. Kuvubwa gushika ubu haramaze gutaha abarenga gato 100,000. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2020 leta ya Tanzania yari yafashe ingingo yo gutahukana impunzi zose ku nguvu, ariko uwo
mugambi ntiyawushize mu ngiro. Naho biruko hafi impunzi 2,300 zaratahukanywe ku nguvu ku mpamvu yuko ataburenganzira zifise bwo kuba mu nkambi. Benshi mu bataha ku bushake. Murakoze mwese, aho niho turangije ikiganiro n'amakuru no musi.